Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igutohoreza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi wa kabiri igenekerezo rya 13 Ruhuhuma 2024. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndagukengurukiye cane nanakwipfuriza kubandanya uragira ibihe vyiza. Ndakwipfurije kugira ijoro ryiza ry'uwo munsi wa kabiri. Ibihe rero si vyiza ku mushingamateka Lazare Mvuyekure. Uyu mushingamateka wo mu ntara ya Gitega yatanguye ari igihangange mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Aho Reveriyano Ndikuriyo yinjiriye mu burongozi bwa CNDD FDD, Lazare Mvuyekure yavugwa ko asa nuko hari watwara iperereza ry'umugambwe. Ico gihe yari umunyamabanga w'umugambwe hajejwe iterambere. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 aho ivyo kunyuruza abantu vyimonogoza mu gihugu bigakorwa n'akarwi ko mw'iperereza rya gisirikare gafatanije n'uburongozi bwa CNDD FDD, uruhara rwa Lazare Mvuyekure rwabaye ntangere. Uwo mushoferi wa Lazare mu mugambwe hariwe yitwa Daniel Bigirimana niwe yanyonga imodoka yakoreshejwe mu kunyuruza batari bake. Amafaranga yakoreshwa muri ivyo bikorwa yava mu mugambwe hagatangwa na Lazare Mvuyekure. Ubundi bakoranye cane muri ivyo bikorwa yari Ajuda Majoro Vianney Rwasa, umupolisi yarajejwe umutekano wa Reveriyano Ndikuriyo. Mu gisirikare yakorana na Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru yari icegera c'umukuru w'iperereza rya gisirikare be na Ajuda Majoro Onesforu Ndayishimiye batazira Bradoke yararongoye akarwi kari kajejwe gufata no kwica abanyuruzwa. Muri Munyonyo 2022 Lazare Mvuyekure yarahinduriwe amabanga ahabwa kuba umunyamabanga ajejwe imihari ikomoka kuri CNDD FDD. Ico gihe benshi bafata ko adugijwe mu bwizigirwa kanatsinda yavugwa ko ari mu bafashije Perezida Ndayishimiye guperereza General Bunyoni n'akarwi kabo bita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Lazare Mvuyekure yateye anakomera cane mu bijanye n'ubutunzi. Aho ava muri komine Bugendana abanyagihugu bidoga ingene yabanyaze amatongo canke akabagurira ku giciro gito cane, nabo bagatinya kubera igikenye n'ubutegetsi. Muri iyo komine Perezida Ndayishimiye na Lazare Mvuyekure barigaruriye amahegitari menshi cane yahora atunze indiri z'imiryango y'abanyagihugu. Muri Gitugutu 2023 Lazare Mvuyekure yarakorotse giturumbuka arakurwa mu burongozi bwa CNDD FDD ku rwego rw'igihugu. Amakuru dufise akaba avuga ko yakuwe kubera ishavu rya Perezida Ndayishimiye amaze kuronka amakuru y'ingene Lazare Mvuyekure yoba yaranyuruje amamiliyoni yaragenewe kubaka igicaniro ca CNDD FDD i Gitega. Benshi muribuka aho muri Myandagaro 2017 Perezida Nkurunziza yashinga ikibuye c'amatoni 5 i Gitega acita icagiriji, acatuma abagumyabanga bose gutunga amabuye y'ivyagiriji mu nzu zabo. Amabuye ngo abibutsa isezerano bafitaniye n'Imana. Ni nawo mwaka Petero Nkurunziza atangura gutegeka ko bamusoma muri Bibiliya, ahanditse Mose bakahashira Nkurunziza. Ico gihe rero niho Perezida Nkurunziza yatanga isezerano ko bagiye kubaka igicaniro bazohora basengeramwo. Kuva ubwo abanywanyi b'uwo mugambwe baratanze intererano nyinshi zo kubaka igicaniro. Ayo mafaranga niyo Lazaro Mvuyekure akekwa ko yoba yaranyuruje. Amasoko yacu muri CNDD FDD akaba avuga ko Lazare Mvuyekure yasatswe kabiri kose muri iyi minsi ya vuba. Ubutumwa buhanahanwa muri bamwe mu bagumyabanga bamwita umuhemu. Iyo ataba hari umushingamateka birashoboka ko ivyiwe biba bigeze kure cane. Ubona iyo yapfuma anyuruza amafaranga yaragenewe ibikorwa vyo kunyuruza abantu mu mwaka w'ibihumbi 2021 maze agakiza ubuzima bwa benshi. Amaraso y'inzirakarengane akwega imivumo gusa. Nayo mu yandi makuru kandi abarundi bahungiye mw'izinga ry'i Mayotte boba bagiye kwirukanwa.
Abarundi bagiye gusaba ubuhungiro mu izinga ry'i Mayotte ryegukira igihugu c'Ubufaransa baratekewe n'ubwoba ko bashobora kugarukanwa mu gihugu c'Uburundi bavuyemwo bahunga ubutegetsi bw'ico gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu bashaka kugirirwa nabi kubera umutekano muke. Ni nyuma y'aho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu c'Ubufaransa Gerard Darmanin akoze urugendo kuri uwo w'Imana muri iryo zinga akamenyesha ko abatararonyejwe ubuhungiro bashobora kwirukanwa bagasubira mu bihugu vyabo baje bavamwo. Kubw'inkuru dukesha iradiyo Inzamba agateka kawe, uwo mushikiranganji yamenyesheje ko hariho uburenganzira bumwe ku basaba ubuhungiro bugiye gukurwaho kubera integuro nshasha yo guhindura amategeko mw'ibwirizwa shingiro ifuta uburenganzira bw'abasaba ubuhungiro muri iryo zinga rya Mayotte riherereye mw'ibahari ya Indiyano rihanzwe n'ibitigiri vyinshi vy'abimukira. Iyo ngingo ikazokora ku Barundi hamwe n'abandi bimukira bariko basaba ubuhungiro mw'iryo zinga. Umwe mu Barundi bahungiye muri iryo zinga yaganiriye na radiyo Inzamba agateka kawe akaba agira ati turatewe impungenge n'umutekano muke dufise muri uno mwanya aho udashobora gusohoka tuguma mu nzu. Izo nzu tugumamwo ni iz'abanyagihugu b'i Mayotte kandi benshi baramenyeshejwe ko umwanya n'umwanya bashobora kuyavamwo ngo ntibakeneye gupangisha Abanyafurika n'ivyo twahora dukora vyose tugira tubeho vyarahagaze. Ikije kuvyunyura nuko bagiye kudusubiza iwacu aho twaje duhunga umutekano muke. Abo Barundi bagiye gusaba ubuhungiro mu izinga rya Mayotte barasaba abafise ico bafasha bose na cane cane ishirahamwe ryitaho impunzi kw'isi HCR kubakurikiranira ico kibazo kuko impunzi idashobora gusubizwa iwabo atariyo nyene ivyishakiye. Nayo kandi mu makuru ariko avugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi muri Nord Kivu ni ukuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko igice ca Shasha cafashwe na M23 mu mpera z'indwi iheze. Ku munsi wa gatandatu uheze abanywanyi ba M23 barashoboye kwinjira mu gisagara ca Shasha kiri ku birometero vyababa 10 vy'igisagara ca Sake kw'ibarabara ry'igihugu nimero 2 Goma Bukavu. Ni muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava aho nyene akaba avuga ko ico gice cafashwe inyuma y'intambara zikomeye zahuje M23 n'abasirikare ba FARDC n'abo bafashanya. Umukenyezi umwe n'umwana umwe barishwe, abanyagihugu benshi barahunga. Ku bw'amashirahamwe yigenga, izo ntambara zikomeye zabereye mu gice ca Ngumba no mu micungararo yaho imbere yo gufata igisagara ca Shasha. Izo ntambara zari zikaze cane. Umuhari M23 waruhiye gufata ico gisagara. Ubu duharura abasivile 8 bakomeretse n'abandi 2 bapfuye. Uko akaba ariko bishikirizwa n'ishirahamwe ryigenga. Iryo shirahamwe rimenyesha ko abanyagihugu benshi bahunze berekeza Minova na Sake. Ibarabara nimero 2 ryaracitse. Ku bw'abashinga intahe, uruja n'uruza kw'ibarabara ry'igihugu rigira 2 ryaraciwe na M23 yuguruye urundi rubuga rw'intambara mu gisagara ca Ngumba i Masisi. Intambara ziriko zikora ibara, tukaba tumaze guharura umukenyezi n'umwana umwe bishwe hamwe n'abandi 8 bakomeretse. Turafise abantu benshi bariko barahunga. Uko akaba ariko bishikirizwa na Teresifore Mitondeke ajejwe gutanga amakuru mu mashirahamwe yigenga yaho nyene. Ku bw'amashirahamwe yigenga hari abanyagihugu benshi bahunze imiryango y'Ingumba, Kirotse, Kiruku, Kihindo, Munanira ndetse na Bwemera. Bahunze berekeza teritwari ya Karehe muri Sud Kivu hasa n'ahatekanye ariko nta bufasha bafise. Nico gituma dusaba ubufasha ku mashirahamwe ajejwe gufasha. Kuri uwa mbere mu gitondo amasoko yaho nyene yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru ko aba FARDC bariko bagerageza gusubira kwigarurira igisagara ca Shasha kandi bati twumvise inkoho zivuga mu gitondo Ishasha n'Ibweremana. Abanyagihugu b'Ibweremana n'ab'Ikihindo, Ngumba, Bukobati, Nyabibare, Shabondo, Renge,
Kabase baciye ubwo nyene bahunga berekeza mu bisagara vya Minova, Karungu, Kishingi, Bwisha no mw'izinga rya Burenga muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Sud Kivu. Igisirikare ca Kongo ntaco kirashikiriza kuri ivyo vyose, ariko igisata kijejwe igendereza n'umutekano ca Nations Unies UNDSS cafashe ingingo yo guhagarika uruja n'uruza rw'ibisata vya Nations Unies mu burengero bwa Goma nk'Imugumba, Mubambiro ndetse na Sake. Ni nyuma yaho haturikiye ibombe ku wa gatanu uheze. Iyo bombe yakomerekeje abantu babiri n'ibindi vyononekaye i Mugunga. Kuri uwu wa kabiri Shasha yabandanije ihungwa n'abantu berekeza igisagara ca Sake, nk'uko umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yavyiboneye. Abagwanyi ba M23 bariko bagerageza gusubira kwigarurira ubundi buce muri ako karere ka Masisi kubw'amasoko yacu ahavuga ko hari intambara zikaze. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira ibihe vyiza. Ugire ijoro ryiza.